hari abafinata kweri ngo hari abazozukira ibimaramare n'ibiteterwa kajewe namba ntigikunda jewe nzogura isanduku ry'imiliyoni 10 njengura n'amakarokaro maze ninazuka ndaryicarako nisomera n'urukanywa ivyo bimaramare n'ivyo biteterwe ndabiyo biva ninwera agacupa kanje abamaramara n'abateterwa bazomaramare bongere bateterwe nayo jewe ivyo ntibambaze ereka sivyo gusa nzogura agakaziye kamwe n'urukanywa canke udukaziye tubiri maze nyanicara kuri irya sandugu abamaramara n'abateterwa bazomaramare bongere bateterwe nayo jewe ivyo ntibambaze wa mukenyezi bwabo ndurahebuka hebesha ngo barafina ahubwo niwe uri kurafina ugomba kuvuguruza ijambo ry'Imana ivyo bihera hehe ntibihinduka kandi umenye yuko uri kufina hafitikiye mbega ko numvise ngurigisha wabibwiwe nande wabihawe nande erega wabimpaye nawe yarabiguhaye nabihawe n'ijambo Abikolosayi 3:16 ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Hanyuma rero ndizera yuko mumeze neza. Yego no kuri turashima. Murashima Imana. Turashima Imana mw'ijuru. Yego nje tumaze kuganira ku majambo y'Imana. Yego. Tumaze kumva kandi tugatabara yuko ijambo ry'Imana ni imfungurwa. Yego. Ijambo ry'Imana kandi n'ikigwanishwa. Nukuvuga yuko tudafite ijambo ry'Imana twaba duhombye byinshi gose. Kuko ijambo ry'Imana nibwo rituma tugwanya Satani kandi tukamunesha. Kandi ijambo ry'Imana numva ko ari imfungurwa dufungura tugahaga tukagira ingombe tukagira ubuzima bwiza. Tugashobora guhangana n'amabi yose Satani azana. Muri kano kanya rero nagomba ko twoganira. Ari ijambo rivuga ngo urukundo Imana yakunze bari mu isi ngo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ngo uzomwizera wese ntazapfe rubi ariko ngo azahabwe ubugingo budashira. Amen. None wewe uri mu bizera Yesu? Ndi mu bizera Yesu. Mu bizera Yesu. Mu bizera Yesu twiteze rero ubugingo butazoshira. Ubonegwa muri wo Kristo Yesu. Aho tuzobaho mu mahoro tunezerewe atangwara tabiza takintu na kimwe kitugirira nabi atandyane z'intambara n'ibindi byose tuzoba byaheze. Twibereye mu bugingo butazoshira. Tubihabwa niki tobihabwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero turisomye reza rikatwereka ingene dukwiye kwifata ingene dukwiye kumera. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Daniyeli igice c'12 kuva ku murongo wa 2 haravuga ngo kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura bamwe bikangurire ubugingo budashira abandi bikangurire ibimaramare n'ibiteterwe bitazoshira kandi abagize ubwenge kuri 3 kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mu kirere c'ijuru n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Nuko rero wowe Daniyeli ugumize mwibanga ayo majambo yo muri ico gitabo ugifatanishe ishashara idomyemwo ikimenyetso bihagire uwo yahishurira gushitsa mu gihe c'iherezo niho abantu benshi bazoserangura muri ico gitabo kandi ubwenge buzogwira. Amen. Ayo majambo rero urumva ko ari iwacu. Urumva Daniyeli igihe yayerekwa wewe ntiyabona yuko ari ibizoshikira twebwe yabona umenga nibingiye gushika urya mwanya nyene ariko uwo yari karamwereka aramubwira ati wowe Daniyeli
ayo majambo yagumize mu gitabo muri ntibate umatanishe ishashara niho rero mu gihe c'iherezo bose bazoserangura muri ico gitabo ngo kandi ubwenge buzogwira ko duserangura muri kino gitabo rero kandi ubwenge buriko buragwira. Urumva rero ko aya majambo ari ayiwacu n'abariko baratwumviriza bene data muri kumwe natwumviriza aya majambo urumva yuko ari gwanyu kandi ari gwacu sa iwacu gusa twebwe kandi sa iwanyu gusa mwebwe amajambo ya twebwe twese. Ikibabaje rero uraba nka zijya mva ingene zisa raba ingene zisharije raba ingene zimeze neza ugasanga umuntu yahambwe muri zijya mva azukiye ibimaramare n'ibitetegwe raba zijya mva ingene bazikoze neza urabona ingene bibaje cyo kirabaje cane kurusha n'ibindi. Hanyuma kandi ego sabo gusa bahambwe mu mva zisa neza harimo bahambwe mu kirago nawe nyine ugasanga azukiye ibimaramare n'ibitetegwe kandi ngo bitazoshira. Numva yuko bibabaje cyo gituma rero dukeneye kumenya icyo Imana itubwira ni ukuvuga tukirinda ibyo byose Imana yanka ubukozi bw'ikibi bw'ubwoko bwose tukabwirinda kandi dushobora kubyirinda bigashoboka mu gihe duciye ku mwana wayo Yesu niho dushobora kuronka inkomezi zo gutsinda ivyaha. Tumaze gutsinda ivyaha rero tubeze tukazuzukira ubugingo budashira. Urumva rero yuko tuzoronka ubugingo budashira mu gihe dukoze ivy'Imana ishaka, si mu gihe duhambwe mu masandugu meza canke mu masandugu ameze gutya ari libi ari ryiza vyose ushobora kuronka ubugingo budashira. Ari isandugu libi ushobora kuronka ubugingo budashira, ari isandugu ryiza canke wahambwe mu kirago vyose bashobora kuronka ubugingo. Wabaye igikoresho c'Imana neza ugakora ivy'Imana ikukoresheje ukabikora nkuko Imana igukoresha uko cyesha ry'Imana idukoresha ugasanga turavyase turase gukoreshwa n'Imana. Gutyo rero tuba turiko kwegera kuzozukira ibimaramare n'ibitetegwe bitazoshira. Hamwe hirya mva urabona ko ikayangana bigaragara ko bashobora kuba bamuhambye mu isanduku y'inzahabu. Hanyuma naziya urabona ko bubatse neza ku makaro meza yagayaga agaca azukira kumaramara ngo n'ibitetegwe bitazoshira kandi ubwazo babibaje Imana cyane. Hanyuma ujyaye hamwe nko mu kirago urabona gasaraba ko gati bagize ntibageye no kumusarama arabasi ngo bavuga bakora n'urubaho nagati bapfunaguye baraboha n'akagozi barashinga nk'umusaraba. Ujya nawe yahambwe mu kirago ugaca usanga azukiye ku munezero umudasanzwe hama baca abonana na Kristo Yesu bibanire bidashira. Biratangaje kandi si gutangaza gusa vyongeye kandi birababaje cyane. Urumva ko rero cyo gituma dukwiye kwihata kugira ngo tuze tuzukire ubugingo budashira aho kuzukira ibimaramare n'ibitete. Mbega tuzozukira ubugingo budashira gute? Nuko twumvira ijambo ry'Imana tukumva ico ritubwira. Imana irabuza amabi menshi kugirira nabi abandi, irabuza ubusambanyi, irabuza n'ibindi byinshi tutugirira ngo tubimare, ibinyoma n'ibindi byose bituma abantu bamererwa nabi. Ivyo Imana iravyanka. Imana ikadusaba ko dukunda ijambo ryayo. Ico gihe rero tuze tukazozukira ubugingo butazoshira tukazozukira ubugingo butazoshira. Kandi si ibyo gusa ngo abagize ubwenge, ubwo bwenge rero uno musi ntubwigako tuzobwiga mu cigwa kizokurikira. Abagize ubwenge tuzobwiga mu cigwa kizokurikira, mu kiganiro kizokurikira tuzokwiga ubwenge icarico. Rero aha twumva ihugamane na mbere ni urukundo Imana idukunda. Imana ntishaka ko tuzomaramara, Imana ntishaka ko tuzogira bya bitete, ishaka ko tuzoba muri bwa bugingo budashira. Nico idushakira, nico gituma ivuga ati nyabuna mwe
mwebwe biremwa vyanje natanze n'umwana wanje w'ikinege kugira ngo aze kubapfira abapfira urupfu rubi atanyeneye yuko muzoronka ubugingo budashira ati mwirinde amabi yose mwirinde ivyaha vyose turinda kubidondagura ngaha ivyaha turabizi turinda kubidondagura igihambaye gusa nuko tukwama dusoma ijambo ry'Imana hanyuma kandi tukamenya yuko namba ivyaha bihari namba ingorane zihari hariho uwabambwe kugira ngo dukire ivyo hariho uwadupfiriye kugira ngo dukire ivyo tumvise ngo urukundo Imana yakunze abari mw'isi ibyo jambo turigaruke ko tukivuga urukundo Imana yakunze abari mw'isi ngo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ngo azahabwe ubugingo budashira ubwo rukundo rw'Imana rero ubwo rukundo rw'Imana niko twokwama tuvugako kwama tuvugako ewe nukuvuga umuntu wese uzobona ico wo muganiriza bwa mbere na mbere umubwire urukundo Imana imukunda umubwire uti Imana iragukunda iyo dusomye mu kandi mu gitabo cy'Imana turabona yuko hariho abamarayika ngo bagararije Imana abo bagararije Imana n'abamarayika Imana yaciye ivuga ko ari kurandurwa ko ari kuzokwitega ukurandurwa umwana wayo yabatangiriye ariko ibaze wewe ufise umubiri uyu mubiri wawe Satani nta mubiri agirereka bariya abamarayika bagararije nta mubiri bagira ndetse nuko bashobora kuwiyambika ariko nivyo babiyambitse ubundi bwo nta mubiri bagira aka kabiri kacu barakara bagatangara bati mbega bene bijya biremwa bimeze kuriya Imana yabikunze gute tweko twacumuye gaciva ko tuzokwitegurira kuzoranduka ariko barikabareka ikabareka n'umwana wayo akaza kubacungura mbega nibiki niho rero Satani burya afise inzigo afise inzigo kugira ngo twebwe dufise umubiri kakabiri kacu akakabiri nuko kabona ko kameze kose ndukabona akakabiri kacu ko kameze kose Satani arakaraba kanunwa arakaraba kanunwa kirumvikana twebwe Imana yaradukunze itanga umwana wayo bariya ariya madayimoni bariya bamarayika bagararije naho twumva yuko bazokira ahubwo nje gutuma afise umwete wo kuza kuzimiza ca kiremwa c'umubiri gifise umubiri twebwe dufise intebe reka twese tari turamuruta twebwe dufise umubiri turagira n'ibwembu turamuruta gose muga afise inzigo ariko iyo nzigo ntaco azoyitoramwo nukuvuga rero twebwe rero tube maso mu kugira gute mu gusenga tutakambira Imana twibwire tuti Imana yacu urabona twebwe turabanyantege nke urabona twebwe ntidushoboye dutabare tutonye bwa bugingo butazoshira mwana wawe dutabare mwami wacu dutabare kugira ngo tuze turonke ubugingo butazoshira twame tubivuga ivyo ntibigoye kuvuga kandi tumenye ko twebwe tudashoboye erega tuza gutsindirwa hari igihe tugomba kwigira akagarama rugana tukigira agahambaye ukamenga turashoboye oya ntidushoboye duce bugufi tubwire uwatubambiwe tubwire uwemeye akababazwa kugira ngo dukire ego iri jambo rero twumvise riko ritubwiye ngo abashikanye benshi kubugororotse abagize ubwenge ubwenge tuzokwiga ko mu misi mu kiganiro tuzokwiga ku bwenge abashikanye benshi mu kugororoka bazokayangana nk'inyenyeri ibihe bitazoshira ndanezerewe mba bine bimunezero nyine tuzotukayangana ibihe tucibibatsi kandi ngo ibihe bitazoshira ego ibihe bitazoshira nuko rero amajambo y'Imana rero tuganiriye ko abe ayawe nanje hanyuma no kuri ndabashimiye ko ayo majambo y'Imana mutuganiririye ahubwo turanatangaye burya ahanye n'ukuri ndatangaye kumva tuzokayangana duca ibibatsi rero iki ni ikintu kintangaje uburyo bwa bundi by'isi nshye mbona ko atakimaze bifise
burya anye umuntu ashobora guhambwa mu isanduku y'inzahabu akaca azukira ku maramara. Ego birashoboka, yego. Ariko ujya ahambwe mu karago yaritunganije, akaba yasezeye isi yaritunganije neza, yarubahije amabwirizwa y'Imana akitunganya, ugasanga azukiye ukugororoka, umunezero udasanzwe kuba na Yesu bihe bidashira. Mugabo bizaba biryoshe bibane n'Imana twicaye mu ijuru. Ariko abantu none ngo kwakosora gatoyi umuntu yohava yumva nabi ngo bajya bose bahambwe mu isanduku y'inzahabu. Ego ngo ntibazogenda mu ijuru. Hari n'uwo guzozuka yiviriye mu isanduku y'inzahabu agashikira mu nzahabu nyine y'umunezero. Ego yiviriye mu isanduku y'inza. Ego gutyo nyine gukora neza, gukora iby'amabwirizwa Imana yadutegetse tukayubahiriza, ukakunda mugenzi wawe ukambwira nawe uwundi. Ego gusa nuko gusikiye twumvise yuko hari uzova mu isanduku ryiza akazoronka ubugingo budashira, cyane akava mu isanduku ryiza akabura ubugingo budashira, cyane akava mu ntuze muri kakarago akabura ubugingo budashira. Ego ariko kandi cyane akaronka ubugingo budashira. Twumvise ubwo bugingo budashira kubonerwa muri Kristo Yesu, dukomeze kuburondera. Nuko rero turabonanye abariko muraturaba namwe gahimwe turabasezeye. Amen amen. Turabasezeye. Ego hanyuma kakaganiro iki kiyago mukirabe mwongere muhe n'abandi benshi. Muduhere n'abandi benshi. Turabasezeye. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe, rigwiriye ribemwo n'ubwenge kose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana.